baje kuganira n'abantu baratubwira mwari kumwe hano muri ino nama mwarimo kandi turiko turaraba mu byo twabonye imbere bironeka ko ari watewe iteka yo kuba wo gira gute mwofadikanya n'abarongozi we wajuva he kweri kuri hano je naje mva muri Washington State mu gisagara ca Seattle hanyuma rero nakaryo ntangere kugira ngo twebwe abarundi tuje hamwe hanyuma dukorakoranya imitahe dushobore kugira ikintu dushitseko muri make intumbero niyo akenshi turahura nk'ijyambere rya kabiri nari nakibajije umutama yitwa Jeff turavuga tuti kenshi mu gitondo haba haryoshe cyane ariko saa sita muri lunch ugasanga umwe agiye kujya hiyo agiye gufungura muri McDonald's ugasanga kugira ngo tuzohure dushike kuri dinner biragoye cyane nkume mu barongozi icyo kivuga kwiko ndaza ariko baragukurikirana ni benshi harabumvise imigambi batayijemwe batashitse hano niki kintu icyo kintu kivuga muri make ikintu gikunda gutuma tudashika kuri lunch twahereye kuri breakfast canke ngo dushike kuri dinner ne integuro irashe irashe yumvikanwa ko na bose muri make abarundi dukunda kuvuga ibintu ku majambo hamwe ntituvyandike hageraho twihindukana ugasanga nta hantu na hamwe twanditse herekana ko umumvikano wabayeho rero ikintu cyambere tuzoshimikira ko no gushira mu nyandiko ibintu byose twumvikana hanyuma umuntu ku ngingo yose afata mu cyongereza bavuga ati informed choice ukafata ingingo bivanye nuko hariho ibintu wabonye ukashiramwo kwizera bivanye n'uvyo wasomye wewe wiboneye n'insiguro waronse bitavuye ku majambo gusa muri make niko nico cizere mfise hanyuma ingorane zose twagiye ducamwo zaduhicigwa bigatuma rero twibaza yuko bizodutuma twubaka ikintu gisumba ivyo twari twarubatse ubwa mbere kandi ikindi kintu nibaza yuko ari ngirakamaro ibindi byose twakora zari amashirahamwe adaharanira inyungu iri nishira hamwe niharanira inyungu no kuvuga rero hanininya tuzoshiramwo abahinga basanzwe bafise ubumenyi mu bintu byinshi atari abarundi gusa dushobora guhakaza wari wese canka ari umurundi abishoboye niwe tuzohera ku bwambe mugabo utabishoboye tutafise ubishoboye tuzohunda bishoboye kugira ngo ibintu byose dukora bibe bifise bikurikije amategeko y'ahantu tuzoba turiko turakorera n'umuntu ababona akarusha ashobora gukuramo imbere yuko mbere anavyinjiramo abarundi kenshi dutangura ibintu turabitangura ugasanga twashizeho amategeko mugabo kubera nk'iki gihugu turimwo ugasanga dufashe umwanya muto wo guca kuri ariya mategeko hageze aho dushira mu ngiro ugasanga biragoye na cyane cyane nk'ibijanye n'amafaranga hari igikorwa abarundi bari bahurikiyemo ndazi ko nawe bukizi BIG USA ubushize mu mwaka uheze hari inama yabaye barahurira hamwe baravuga bati tuzotanga amafaranga bizogenda gutya bamwe baremera ati ego muri ico kiringo tuzatwayatanze ibintu ko ari ibintu bijanye n'amafaranga nk'uburi kuraraba nimba abarundi tumeze uko urabona ko umwanya muzoba mwihaye canke mwashize imbere ko muzoba mwageze kwihangiro mwihaye bizokunda kuko abarundi kenshi turahurira ku kintu turi kumwe tukacemeranya mugabo dushitsa imbere ugasanga nikibazo mu bintu byose bibaho kwisi mu migambi yose umuntu abapanga bishobora gukunda canke ntibikunda so kuvuga yuko kuba bidakunze ari agatosi ku barundi no kuvuga yuko nimba twaragiye muri BIG wese ntitwumvikana ivyo twashaka ntibishikwe no kuvuga ko abarundi ari twebwe dufise agatosi gusa ivyo ni muri rusangi ku kiremwa muntu ivyo bibaho ariko nkanje nk'umwe mu barongoye iki gikorwa ca BIG nuko tuzoshira imbere kumvikana no kwandika ibintu no gusigura imbere yuko umuntu yiyangaje mu mugambo wari wose ikintu gituma ati mwarumvikanye baravugana hama ntivyashikwa nuko bavuga bivanye n'amajambo ariko bararonka bakumva umengo birafise intumbero nziza mugabo asohotse nk'umuntu amubajije ikibazo ugasanga kubera ari ibintu vyavuzwe ku munwa kandi umuntu wese ashobora kuvyenterpreta uko ashatse ugasanga bishize hanze vyatakaje intumbero mugabo vyanditse ushobora kwirefera kuri za nyandiko buri mwanya ushatse ugasanga intumbero ntiyigeze itakara
kandi ugasanga umuntu umusiguriye atakintu na kimwe ukuyemo wanashaka ukamwihera kisomera akagubaza ibibazo bivanye n'ivyo bintu wanditse nuvuga rero ukadandaza ivyiyumviro mugabo ivyiyumviro bifatiye ahantu vyanditse utariko ubikura mu mutwe wawe gusa. Murakoze cyane ko umwanya ari muto. Fata ijambo ukore ku bataraja muri BIG n'abari muri BIG nk'umwe mu barongozi, kaze cyane akajambo umva wobwira aba bantu bose babiri, abo bari Burundi n'abari hano muri bihugu byo hanze. Yego kuba turi kumwe, reka dukorere hamwe twereke n'abandi bose tutari kumwe yuko hari ikintu dushoboye, hanyuma tugire inguvu, tugire urunani. Ku batahari nabo nobabwira yuko batofatira ku vyabaye kuri kahise, ahubwo tworaba ivyo tugiye kwerekeza. Ntushobora guhindura kahise mugabo kazoza urashobora kukapanga neza. Rero ntitwize twisunga ivyahise, ahubwo tufate umwereke nk'uko abatanzania babivuga, turabe ikiri imbere, turabe kazoza, hanyuma twebwe twihagateka kuri twebwe kandi no mu mifuko yacu tugira ico dushitseko. Ntibibe imigambi yo gufashanya gusa, kuko bijya nivyo bituma tutanatera imbere, mugabo tugere ukuntu wewe ukuramo ikintu runaka n'uwundi muntu n'Uburundi biriko burahagirira kunguko canke abarundi bene bacu bariko barahagonka. Okay, kubakunze muri ko mudukurikirana ni Steven Raphael, tukaba twari muri Follow muri Dallas, ahantu hameze neza, murako twicaye ahantu hari bien. Ndeka tugushimire ku mwanya muduhaye. Murakoze cyane.